Kaze mu kiganiro Vondoro. Mu kiganiro Vondoro Tuzunguruka Burundi bwose kugira turonke abarimyi n'aborozi bakarorero. twerekana ubutwari bwabo Ariko kandi tunabaha izindi impanuro kugira ngo umwimbu wongerekane naho ho bihindagurika ry'ibihe. twifuza ko barima bakorora byinshi Bakaronka umwimbu gute amafaranga binjiza biciye mu burimyi n'ubworozi akongerekana. abarimyi n'aborozi bararonka impanuro zivuye ku banonosoye ivyo kurima no korora Ariko kandi bakigira no ku bandi tumaze kugendera. Mu kiganiro Vondoro ntitugarukirizaho, turagenda mu gikoni iyo batekera, tukaraba ivyo abantu bateka bakanafungura, tukaraba iyo vyavuye, maze tukabigisha ingene bo biteka neza bisukuye kandi mu buryo buzimbutse. hanyuma bagahindura ingene imiryango yabo ifungura neza birushirije. Kaze Mwirabira ingene abarimyi n'aborozi bariko bariteza imbere mu kibano cabo, gutyo umunwa wose ukaronka ico ufungura, umufuko nawo ukaronka ifaranga. Kaze mu kiganiro Vondoro. Kaze mu kiganiro Vondoro. Amahoro cyane. Uyu munsi twabagendeye muri komine Mukike. Uyu munsi ni ikihe Mukike yisangije abandi badafise? Mukike irafise ikintu yishangije abandi badafise, nk'akarorero twebwe turafise imitumba myiza isa neza yimbuka, na cyane cyane igiterwa c'ibiraya n'ingano. Muri iki gihe rero twaheruka kwimbura ibiraya, havuye ibiraya ubu no munsi hari ingano bariko bariyimbura ingano abene gihugu co kimwe nabo mu makoperative Sangwe n'ayandi mashirahamwe. Uyu munsi twagendeye koperative Sangwe Kigozi, aho twasanze bimbuye ibintu bitari bike, ariko kandi bakavuga yuko vyanabateje imbere. Mwibaza ko ari akahe kabanga? Igituma koperative Sangwe Kigozi itera imbere nuko ubwa mbere na mbere hoho bakoze bashira hamwe, kandi bakagira ico no kwita ko bakorera ku muco, ku buryo abanywanyi bose bamenye ivyo ariko barakora, hanyuma niyo hageze gutegura imigambi bakayitegurira hamwe, ku buryo bose baja kuyikorwa biyumva igikorwa bariko barakora ko ari ibikorwa byabo, ko ari ibikorwa biza kubateza imbere bose hamwe. Twagiye turabona amakoperative nk'uko bivuze amwe yasangwe agira itubazo duto. Uyu munsi mwebwe nk'usanzwe akorekeranira amakoperative nk'abantu bariko baraturaba, mwubabwira muti ni mubigenze gute? Nuko kugira koperative igende neza, nuko ubwa mbere na mbere haba amanama yo gutegura ibikorwa, hanyuma bakakora n'amanama yo kuraba aho bagejeje. Igihe babimbuye bakavuga bati turimbuye, turaba umwimbu twimbuye kungana, bagaheza bakabereka abanywanyi tumwimbu twimbuye n'uyu, bakigaheza bakiga no kuntu haza kugurisha, bagaheza bakamenya no kuntu babika ayo mafaranga bakayashira ku makonti y'amakoperative kugira ngo ntahave ngo yononekare. Uyu munsi mwibaza mumaze kuraba amakoperative musanzwe mufise muri komine Mukike, mu mugambi wanyine icubahiro yuko umufuko wose utegerezwa kuronka amafaranga, maze umunwa wose ukagira ivyo ufungura, mubona mugeze ku ntambwe yihe? Aha muri komine Mukike tugeze ku ntambwe ishimishe cyane, kuko novuga nti komine Mukike ni ikiga cy'igihugu, kuko uravye umwimbu hava w'ibiraya mu masezo yose co kimwe n'ingano, usanga ari umwimbu ushimishije cyane, kuko turashobora kugaburira nk'igihugu cose, kuko biraya ntara nimwe utazobisangamo kandi biva muri komine Mukike, co kimwe n'ingano uzisanga hose, haba Bujumbura haca mu zindi ntara. No kuvuga hari umwimbu ushimishije neza, nta nzara ihari, urabona n'abantu baho ko basa neza, nta ufise inzara. No kuvuga natwe nk'abajejwe intwaro tubandanya duhimiriza kugira ngo bagume bagwiza umwimbu gusumba, kugira ngo tuze turonke mbere n'ibyo duhingura, dushore no hanze turonke n'amafaranga y'agaciro. Niyo hangiro dufise. Kuba ariko baradukurikirana bavuze bati ati nivyo by'ukuri komine Mukike igari ikigega c'igihugu. Uyu munsi wowe hashakaga parcelle ati reka nanenze kugerageza ibiraya, tugeze kurangahe? Ubu harazimbye kubera bamaze kubona uburyohe bwaho. Nuko ubona abantu benshi bava hirya no hino ubu barondera kuza kurima ini Mukike, bica bituma rero n'amaparcelle yo kurima akena. Iyo akenyera yabaye make acaduka,
navuga nk'uko hegitari ku mwaka usanga igeze ku 700-800 kuyikota. yego Abajene muriko muradukurikirana muraba mwumva yuko turi mu kiyaga cy'igihugu, aha niho hasigaye ya migambi y'iterambere. Ndazi yuko na payeje nayo izoca idufasha kugira ngo turonke uburyo. Murakoze cyane. murakoze namwe. Yego amahoro murakomeye, mumeze neza. Jenny Twabimana andi mumenyesha makuru. Uyu munsi mwubwira abantu ibyo musanzwe murima. Twebwe turarima ibiraya n'ingano, nibyo turima muri koperative, twongera tukorora ibitungwa impene. Mbe ku batabizi uyu mwaka umwimbo wagenze gute? Umwaka umwimbo wagenze neza kuko nk'ibiraya twarashoboye kuronka amatoni 16, hanyuma ingano naha turiteze itoni irenga, ntiturazihurura kugira uronke intete. Igaco bitwe twita kugizibona bazigenye bavyita imishi. Mbega uyu munsi twaragiye turabona amakoperative sangwe aha na hariya abiza birabagora buke buke, nakahe kabanga? Akabanga twe dukora no gukorera ku mugaragaro, twakora tuje inama n'ingingo n'abanywanyi bose, hama ibyo dukoze tukavyerekana. Ego uno munsi kubera iki abantu baca batangura kuyumvira bati mbe ibyo biraya bisaba umutahe munini canke izo ngano zisaba umutahe munini, niki mwobwira abiyumvira uko? Muriko muragereranya ibi biganiro tugiye kuza turabikora kugira ngo abandi bantu ayandi makoperative yo kuyindi mitumba ibone ingene mwateye imbere n'akabanga mwakoresheje kugira ngo nabo ubwabo bashobore gukoresha uko mwakoze kugira ngo mutere imbere. Nk'umutumba w'Igitega canke wahandi mu yindi ntara nk'Ingozi bariko bararaba kino kiganiro bo kwitegekanya umutahungana gute mu gihe baba bashaka kurima ibiraya n'ibindi bintu bihaba? Bivana naho bagomba kurima kuko nk'hegitari ntukoresha munsi y'imiliyoni 6. Ni kuvuga dufate yuko uyu munsi mukike nk'umuntu yoshaka kurima ibiraya no kuvuga ategekanya ku hegitari imiliyoni 6. Yego. Nakahe kamaro okunguko iyi koperative yabazaniye? Yatuzaniye kunguko kanini kuko nk'ubu twebwiye twimbuye nk'ibiraya imbuto abanywanyi tuba ku giciro gitoya dufatiye nk'izabandi nkuko tuzigurisha handi. Hanyuma nko muri ubwo bworozi nahone urumva ko intungwa hariyo atahana kitwa guyiwe aziragira yakuye muri koperative. Akunguko rero kandi gatane nuko bituma twe tuja hamwe tukabona ko turi hamwe turiko dukora ibikorwa byo kwiteza imbere. Ikindi numva nobaza ni kubijanye n'ikinyene cyo kwiteza imbere. Mbega uko mwari mubayeho kera bivanye n'uburimyi n'ubworozi musanzwe mukora nuko mubayeho ubu hari cyahindutse? Cyarahindutse nyene kuko nk'ama koperative aziye nko muri komine iwacu ateye imbere. Murabona yuko ubu uye nkuko nyine cubahera barabivuga imisozi yose irambaye iriko ibitegwa. Ndiko mvugira iwacu ari Kigozi mugani izindi turi kumwe ko turahurira mu rwego rwa komine, abo muri komine bakadufasha muri encadrement batwereka ingene dukora, bakatugendera kenshi baduha impanuro zitandukanye. Uko twe kenshi natwe indongo za koperative ni gake hahera ukwezi abatwari komine batadutumye ko ngo baduha impanuro batubaze naho tugejeje. Nk'ubu ariko baraduhimiriza tubwira ati ivyankenerwa mwese biri kukivi kugira ntimucego nk'amase natwe nk'ubu twamaze kugira komande y'amase y'ikirundi aho duca dutera twakuingana dutera ibiraya kuri umutasu. Ibyo byose rero biri nuko baduhimiriza nibyo binadufasha no kugira ngo rasamara dukoraniye hamwe uca wumva ni buri nyuma y'abandi uca wikebuka. Nabonye harimo ugwaruka rumwe, reka mbazo no byatanguye gute kugira uje hamwe n'aba bavyeyi? Banya bateye imbere nade sindajamo. Musanzwe muri abanyeshure? Mwiga mu wakangahe? Abavyeyi nabonye baragwiriye muri koperative. Mbe ni musanzwe muri kumwe n'abashinga ntahe? Turafise abashinga ntahe bari muri koperative. Uyu munsi muri koperative musanzwe murimwo musanzwe murimamwo mungana gute muri igitigiri cabo? Igitigiri c'abashinga ntahe kirangana abashinga ntahe 47. Abakenyezi nabo? Abakenyezi 30.
ni ukuvuga abashinga ntahe nibo benshi kuruta abakenyezi. Ikibazo mfise wowe nk'umuvyeyi, uyu munsi tubonye ugwaruka, tubonye umwe, murashobora kuba mufise n'abandi, ariko vyerekana ko ari bake. Abo gwaruka gubu ruvuga ruti ivyo kurima ntitwovyinjiramwo kuko bitugora, tutazi naho twohera. Impanuro yoba iyahe? uno munsi muri iyi koperative yacu ugwaruka ni ruke kubera abari abanyeshuri ata mwanya w'ibikorwa by'amaboko baronka, ariko harimo ugwaruka ruke nka gwaruka rushomereye ruri muhira rurazamwo muri ibi bikorwa, ariko mu bihe byo kwishuri urumva abanyeshuri ntibaronka umwanya wo kuza gukora muri ibi bikorwa. Nakahe kunguko uyu munsi ubona uti koperative itaraza nari mbaye huku, ariko koperative imaze kuza bimeze uko? Twarateye imbere ku ruhande rwa koperative, nk'ubuye tugeze kwimbura turaronka imbuto nziza zivuye muri koperative tukazigura tukaja kurima mu miryango yacu tukaronka kunguko, kandi twararose ibitungwa dusasirira tukaronka amase. Ikindi kigira gatatu, twaranamenyanye turagira urukundo, kuko iyo turi ku kivi turi abantu 76 duca dukundana nk'umuryango, ugasanga turazinanye n'ugize akagorane tukagafashanya. Uyu munsi nyene icubahira ati turime tworore kijambere, mwebwe muriko murafata amwafashe y'imbere, ariko mubandanya muyifata. Uyu munsi abatarajijuka nakahe kajambo? Uyu munsi abantu bataraja muri koperative barasizwe, kuko nizo mbuto nziza ntibazironka, tugeze kuzigurisha ntitubaha, tudahejeje guha abanwanyi bacu, ugaca usanga aracarima twa tuntu yibikiye ataco tumaze ntaronka kunguko, kandi ntiyimbure nk'uko vyari kugenda. Uyu munsi ndabona ko mwimbuye ibitari bike, aha mwibaza ko ibi vyimbu bingana gute? Ibi uno munsi mwaronse kuba ariko baradukurikirana uyu munsi, naho tubona iyi mifuko gusa, baramaze kwimbura ibindi babitse mu mastoke yabo. Utu twanyumanyuma mwakoze cyane. Tuvuye mu mirima yabo, ariko iyi nyubako mubona ngaha niho basanzwe babika umwimbu. Muribuka ko batubwiye ko mu mwaka uheruka bimbuye itoni 16 z'ibiraya, ubu naho bakaba biteze itoni yose y'ingano. Reka turabe aho basanzwe babika umwimbu wabo. Izindi zimwe mu ngano bamaze gusekura, reka turabe aho basanzwe babika izo batarasekura nazo. Tuzunguruka Burundi bwose kugira turonka abarimyi n'aborozi bakarorero, twerekana ubutwari bwabo, ariko kandi tunabaha izindi mpanuro kugira ngo umwimbu wongerekane naho ho bihindagurika ry'ibihe. Twifuza ko barima bakorora vyinshi, bakaronka umwimbu gute amafaranga binjiza biciye mu burimyi n'ubworozi akongerekana. Abarimyi n'aborozi bararonka impanuro zivuye ku banonosoye ivyo kurima no korora, ariko kandi bakigira no ku bandi tumaze kugendera.